kuvaho mbayeho mu Burundi nta munsi numwe nta n'igihe na kimwe igihugu cyagumye kiri muri ivyo bintu nyene mu maprobleme mu ngwano mu bagwanyi abashaka gutembagaza igihugu abashaka kugira ibiki ariko sinigeze mbona canke numva nimba mwebwe mwaravyumvise canke mwarabibonye nimuze umwana w'umukobwa umugore ahaguruka agatera ubwoba nka Pamela ewe kaze kare ntiyaziye kare ubusa ntiyaziye kare ubusa uriya mwana w'umukobwa urateye terreur abantu barajugumira gigi igihugu cyose n'abatware Seigneur ni hehe nijyari mwigeze mumva yuko muri yo migambwe yose cyangwa amagrupe yose muzi byose byagiye kuba imigambwe je sais pas quoi he CNDD-FDD Parpehutu FNL n'abandi ni Redi Tabara irimwo umukobwa ajugumiza Uburundi n'abarundi n'abandi bose ico novuga nuko mwogira ubwoba ndamuzi Pamela ndamuzi hama rero higeje donka umuntu amamagara ambwira turumva ngo jewe je no kuguhanura gusa ibyo bintu uyo muntu Pamela nukuri nukumwihoza nukumukuramo kubera yuko ari umwansi w'igihugu Pamela umwana w'umukobwa umuntu w'umugabo wewe kandi uri mu gihugu twaye igihugu urimwo ufise abasoda ukagira ibinibi ukaza utinya umuntu w'umukobwa nta mwabakobwa mwe je nabivuze nababwiye nti niba induru zose badukomerako ni kubera ari umukobwa iyo abari umuhungu ntimwari kuvuga ibintu mwe nibi mushaka kumbwira yuko abantu bagwanya leta ari Redi Tabara gusa kubera ari umukobwa no ni kubera ari Pamela umwana w'umukobwa none wowe Riziki uzogwana uzogenda kubigenza gute urumva je murazi yuko nakore CNDD-FDD nta muntu numwe yibagiye yuko twebwe twakoreye CNDD-FDD jewe nakoreye CNDD-FDD mu gushaka yuko abanyagihugu bakunda CNDD-FDD mu banyagihugu ico gihe byari bigoye gose kugira ngo bagirire confiance CNDD-FDD hategerezwa kuba batwebwe dutegerezwa kwinjira kugira ngo tuvugire umuhari wa CNDD-FDD twaragize amakonseri igihugu cyose tuvuga CNDD-FDD turirimba
abafite umwanya w'amajambo bavuge nayo twebwe abagumyabanga turazi iyo tuja tukamenya iyo tuva yemwe mbonera kure namwe bakenyera rugamba sendede FDD umugambwe w'abagumyabanga ndirimvye uko muca mumenya abantu twaririmbana nk'ivyo twakora ntitwabikoze turi aba artiste twaratwaye inkoho alo no muri Redi Tabara nahone tuzoririmba kandi muzoyikunda mpo tuzoririmba muzoyikunda et c'est comme ça tuzoririmba muzoyikunda voilà tuzokoresha arme ya muziki nk'abartiste muzoyikunda jenda umuririmbyi Pamela Kazekare numuririmbyi sumusoda numuririmbyi urumva muri no miss ariko yigika isoda me numuririmbyi ateterere mu gihugu ariko afise amatu zose ashobora gukora ivyo nivyo nobabwira tout simplement ivyo nivyo twovugana nta mwana w'umukobwa umugore numvise muri ayo mantuze yose muri ayo migambwe yose ngo yaragize ibi nibi jusqu'aujourd'hui je ne sais pas nimba mumuzi mushobora kumumbwira Pamela no munsi ateterera abateye ubwoba umwana w'umukobwa baba minashigikira ego nuko rero murakoze bye bye ubwo buntu rero nibwo butumye gushika kuri uyu munota uru rugamba mubizi neza rwabaye n'ibibazo bikomeye cyane ariko intare z'intare bazikaguma zihagaze zikaguma zitera imbere ubunye zikaba zigeze ku rwego mubona mwese murabibona neza yuko atahanu na hamwe ubunye udasanga abatabazi nubwo buntu dushaka ngo abarundi twese aho turi kuri uyu munsi twakoraniye muri kino kiganiro umwe wese asubira zunguza umutwe avuga ati eske ndacafise ubuntu ntituve ngaha kumviriza gusa oya ubu ibi bitubere ubuzima bwa misi yose aho uri hose nubwo atamuntu n'umwe aba ariko arakuraba wewe nyene wibemwo wumve ugire kubabarana n'abababaye ivyo rero bice bitugarukana kuri ba barundi bari Burundi muzi ibibazo barimwo muzi amagorwa barimwo abarundi ubwo buntu bugutume kwiyumvira ico wokora kugira ngo bave mu kibazo barimwo abarundi ukabona urariye rimwe kabiri ku munsi gatatu wibuke ko hari abarundi batariko barafungura wibuke ko ari abarundi babayeho nk'abantu bari mu gasho prison agasho kari soda nibyo nashaka kuvuga ibifaransa bitera bigenda kubera ibihugu tugenda tubamo no kuvuga ikire buri murundi ari ngaha ubwo buntu turiko turasubira gushira mu buzima bwacu umwe wese yiyumvira umwana yabuze imiti i Burundi yiyumvira umuntu yabuze uko yunguruza mu Burundi yiyumvira umuntu adashobora kuvuga ko yarenganije umwana wiwe yabaye viole kubera atinya ko abari waca biryozwa abari waca bihanirwa ubwo buntu bukuvyukemwo wewe uri ngaha wa Murundi guhera n'umunsi utarahaguruka
yiyumvira ico yokora kugira ngo ashigikire abifuza kuzana intwaro igendera ku mategeko, aho biramuzina murundi wese azoba hataco yikanga, avuga ati jewe nubwo noba ndi mu makosa sinja kunyuruzwa ngo mburirwe irengero, avuga ati jewe ndagenda imbere y'ubutungane mbe mvise droit à l'avocat amburanira, ntsinzwe ngende gubihanirwa, kandi nako gasho kabara gasho kagendera ubuntu, apana gasho kagenewe kugendamwo abantu 70 usangamwo abantu 300, ubwo nta buntu burimwo. Nako gasho gende uvuga uti umunyororo ndagiye niyo nagaruka sinzosubira kurenga kuri biriya bintu nakoze, kandi n'igihugu kiguha amahirwe uvuye mu gasho ushobore kwiteza imbere. Novuga nkavuga vyinshi cyane, n'abandi bari ngaha uwufise ico ashikiriza kuri iki kintu ni karibu cyane, ariko ndacahari, tugira igihugu kandi tucitangire. Urakoze cyane Bobo, urakoze nawe ku ntererano yawe nziza, ku ntererano yawe nziza isa nk'iyo wama watanze muri uru rugamba rwo kubaka igihugu cacu. Iyo nta buntu, iyo ata buntu buhari, nta kintu na kimwe gishoboka. Iyo ata buntu ntushobora kwizeza umuntu kazoza keza, ntushobora kwereka umurongo urwanya ubukene abanyagihugu, iyo ata buntu. Nabonye witwa Albert yari yaduze, twe byakunze ko tumuduza kugira ngo nawe afate umwanya atange iciyumviro ciwe, ariko nabonye yongera kumanuka, ariko niyaba agihari asubire kandi agerageze yongere akomange kugira ngo tumwugururire, kugira ngo nawe afate umwanya, afate mikro kugira ngo atange iciyumviro ciwe, canke nimba hari n'ikibazo cavutse kugira ngo tukiganireko muri kino kiganiro no kuri ingingo y'uyu munsi yo kugwanira ubuntu kazoza keza hamwe no guhasha ubukene. Reka tubanze kandi gato tumire amate nk'uko tubivuga, hama kugira ngo twongere dufashe n'abandi mbona biriko bisa nk'ibigora kugira ngo baduge aha hantu, hama dutange interano zacu, duhave tunashika no ku mpera z'ikiganiro cacu c'uno munsi. Tugire igihugu. abavyeyi bawe inshuti zawe uwakubaye hafi, ababanyi bawe urabubahe, wikora uzosonereyo amabwirizwa y'igihugu cawe afatiye kugufatana mu nda, ntuharanire kuramba, uharanire kurangwayo, ukuramba usanga kuba kumana, areke bo barendegere, nimwiyubare nimurendegere, nimubahuke murendegere, nimubahuke murendegere.
cyubaha umuyonga abacyubaha umucyo wa mucyo wo gufashanya umwe waranze abasokuru wa mucyo wo gufatana mu nda umwe waranze abasokuruza urasonereye ikiremwa muntu urasonereza ina murundi wese ntuze woba bukeyo ngurenge ku muco w'iwacu yo ubareke bo barendegere nimwiyubare nimurendegere nimubabuke nimubabuke murendegere murendegere nimubabuke nimubabuke murendegere murendegere nimubabuke nimubabuke murendegere murendegere nimubabuke nimubabuke murendegere murendegere Ego ntiturendegere ntibarendegere n'ababirimwo batakaje ubuntu n'ababirimwo batakoze icyo bategerezwa gukora kugira ngo igihugu cacu twese tube turi ku mugozi umwe twese tube tubumbiye ku kuri bwa buntu kandi bwubakiye ku bumwe bwa bumwe bwabuze aho kuzana ubumwe mu gihugu cacu ubutegetsi bwagiye burakurakuranwa bwagwijije ibidutandukanya ariko vyubakiye ku nyungu zabo reka rero mwebwe tumaranye uyu mwanya wose muri kino kiganiro imbere yuko dusezerana kugira ngo n'abazogikurikirana inyuma baze bagikurikirane umwanya mutoya bacumvemwo ibibafasha kitabarambiye reka abo turi kumwe muri kiganiro mufate umunota umwe mugire ijambo mubwiye aba bantu bari hano aba bantu twateramanye duhereye kuri Bobo Ntwari Matiyasi hama tuze kandi no kumviriza Ndondeza hama turaca dusezerana nihaba hataraboneka uwundi afise ico nawe yoshikiriza cangwe ico yobaza tugire igihugu tucitangire akamuna tugire igihugu tucitangire ego jewe no gusura gushima ku kiganiro wadufashije kuri uyu munsi ku cigwa watwibukije kandi c'umushinge ugize runo rugamba wa Red Tabara Resistance pour un état de droit ivyo ndabisubiramwo cane kuko maze kumva abantu benshi n'ubu gushika kuri uyu munota bakicibaza yuko red gisigura ibara ry'umutuku hibambewe red ni RED Resistance R pour un état et de droit ico duharanira ni kugira ngo igihugu kigendere ku mategeko ivyo navyo si inyungu ya jewe Bobo wenyene ni inyungu nawe yawe wewe n'umunsi uri muri CNDD-FDD wewe uri aho wicaye sindabibazwa mugabo ejo ushobora guhura n'ikibazo kubera ubaye mu gihugu kitagendera ku mategeko kandi utigeze wijandika utigeze unatobora ngo uvuge ibitariko biragenda neza kuko iyo ubuyobozi iyo igihugu kigenda ata amategeko haba nta muntu n'umwe aba
afise umutekano. Ivyo murabizi, mumaze kubibona kenshi, abahoze baduhiga muri za 2015 kuduga 2010 kuduga, ubu unye bamaze kwicwa n'ubwo burongozi n'ubwo butegetsi bonyene. Ubu rero barahari, hariho ba General Adolphe Nshimirimana, Ikurakure, hari n'abavuga yuko na President Nkurunziza yoba yishwe nabo hagati yabo. Iyo niyo resulta yo gushigikira ubutegetsi butagendera ku mategeko. Rero Murundi uri ngaha kuri uyu munsi, nubwo wawibaza ngo jewe ngo nta kintu na kimwe ndiko ndavuga, ndiko ndadenonsa ibibazo biriko biraba mu Burundi, nta mutekano ufise. Baza Bugaga yapfuye gutyo nyene nk'imbeba bagongeye mw'ibarabara, ari ministre de la communication, gushika kuri uyu munota ntatohoza na rimwe yigeze reba ku rupfu rwiwe. Wewe uri ngaho ushobora guhogwa umugore wawe mwiza yakunzwe n'umugenerale runaka, kubera yamukunze akaba ari mu gihugu kitagendera mu mategeko, akakwica kandi bikaba akamizwe n'ingoma kugira ngo yigarurire umugore wawe. Ushobora kuba ufise amahirwe yo kudandaza, ugacuruza, ukaronka abakiriya, ukaba ufise iyo mpano, ukabihogwa n'uwakugiriye ishari, kandi waranaterera niyo CNDD-FDD, kubera igihugu nta mategeko kigenderako. Ndabwira aba diaspora, ndabwira abantu mwibaza yuko mwashitse, twashitse, turi mu bihugu ndetse tumaze no kuronka ubwenegihugu, canke twibaza ngo twebwe twaravuye hariya. Mes chers amis, détrompez-vous, à moins que mutiyenforoma y'ibintu biriko biraba kw'isi. Genda ubaze umuntu n'umunsi aba yabaye muri Ukraine imbere y'intambara, yari yararonse ubwenegihugu muri Ukraine, mubaze n'umunsi ahantu ari. Genda ubaze umuntu ariko araba muri Israel n'umunsi, muri Iran, biriko biregera, sinzi ko muriko murabibona. Barundi, hashobora kuba n'ibindi biza bibatuma uvuga uti reka nsubire iwacu. Ibaze rero gusubira muri kiriya gihugu muzi mwese buri munsi mwumva amakuru yayo, kubera mwareze amaboko mugatererana abandi Barundi kubohora no gutabara Uburundi. Mwumve yuko rero ruriya abandi namwe rutebo bibagiye, nta muntu n'umwe ari arabri. Tureke n'ivyo buraca bugacana yandi. Wewe nimba warashoboye kuba muri ubwo burayi, umwana wawe bishobora kumunanira, ukibuka ko wari ufise itongo mu Burundi, wari ufise icyo ashobora kubayo. Ibaze rero umurungitse muri urya muriro, agiye waranapfuye. Iyumvira ubwo buhemu, wa Murundi we uriko urahemukira abo wibarutse. Uwo muvumo uriko uraha abana biwawe, umuryango wawe, abana n'abuzukuru, uwo kuzobaraga igihugu uzi neza yuko catabagaye, ariko ata munsi n'umwe wasivye ngaha dusemerera tuvuga tuti nimuze twigaranzure abantu baduvukanye mu nda, nimuze dufatane ukuboko, umwe wese kuco ashoboye akora intererano yiwe kugira ngo urugamba runyaruke, kugira ngo tuba ahantu hatekanye. Nubwo warakoreye utwo dufaranga, warashaje, uvuga uti je ndagiye kuruhukira mu kazu keza niyubakiye Burundi, mutu investissement nagize tuzotuma mbaho neza, ntasegerereza kandi mba mu mutuzi wacu, njaho navutse le weekend, ntasabana n'abanje atakinkomanga. Mu Bukirundi baravuga ngo wambaye ikirezi ntabona ko cera. Mumenye ko Rede Tabara, Resistance pour un état de droit, ari kirezi Imana yahaye Abarundi. Mugomba guhumuka mukabona ko cera, natwe tukagira amateka, generation yacu, amateka azokwandikwa isi yose ikavuga ati hari Abarundi bahagurutse barahindura. Kuko ubunye nta muntu n'umwe kw'isi atazi ibintu tubayemo, ntawe hisha umwotsi inzira ikirasha. Ivyo mwihenda mwihishahisha, guys, murasuzuguritse, turasuzuguritse.
rero ubwo buntu duhejeje kwiga kuri uyu munsi umwe wese turabwira amatwi y'umubiri ariko amatwi y'umutima umwe wese niwe amenya uko yinjizamwo ibintu yumvise. Wumve yuko nimba urya gatatu ku munsi uri mu gihugu gitekanye cagwaniwe n'abanyeneco mugabo ukaba utekanye, akaba ata kintu na kimwe uriko urafasha kuri ba barundi uza abigisha bariko barahunga batobuzi bagenda kurimira abantu muri Tanzania, abigisha bo muri primaire Burundi basigaye bagenda kurimira abanyagihugu muri Tanzania. Guys, nimba ico kintu ciyumvisha ukumva umuganga asigaye docteur agenda kuba umusiti muri Afrique du Sud, ukumva umusirikare asigaye agenda guponda umucanga en officier muri Dubai n'ahandi henshi ntarinze gutondagura abamotari mu Buganda no muri Kenya ni benshi, wewe ukarya rimwe no munsi nejo ugasubira ukarya hirya yejo mugabo ukaguma wajinyitse ntihagire ikintu na kimwe, ntihagire n'agatima gakubita kuri abo barundi wasize mu Burundi uzi yuko ata miti iri mu Burundi. Abana biga amajana 3 muri sale bicaye hasi bari très sale basa nabi, murabibona iyo bagiye muri ayo madefire yabo muri ivyo biteramo byabo mu meeting iraba bajya barundi twe niko tumeze kweli, abarundi kweli tusa kurya. Wewe ugatekana umaze umwaka, tugiye gukwiza umwaka by the way, ata munsi numwe dusiba samedi kubabwira icifuzo c'abarundi bahagurutse, tubabwira projet politique ya Red Tabara, mugabo ukaba atagatima gakubita pe. Wisuzume ubuntu, ubwo buntu wisuzume ko vy'ukuri ufise ubumuntu muri wewe. Ubwo bumuntu nkuko nabisubiyemwo ataba umuntu bubaho muri societe nta terambere rishoboka, ntibikunda, kuko ubuntu nibwo bugutuma ugira ivyo utinya, ugatinya kwiba. Bakubwiye ati genda ukore barage runaka kugira abanyagihugu bazoronka amatara amazi cyane, ugavuga uti iyi mission ngomba kuyikora ikareisisa kugira ngo baze banyibuke isi yose zivuga ati uyu muntu iyi project yakoze niyo yaduhaye amatara n'amazi, niyo baguhaye project y'ibarabara ukabikora ukavuga uti barabara isi yose izomenye ko ari je naryo. Nibwo buntu. Iyo ubwo buntu butahari nubwo busuma nayo mabaraje wumva ngo 60 miliyari ngo yaribwe, nta buntu abagifise uyo muntu yarataye umutima. Rero nta terambere rishoboka, ntirikundi ata buntu buhari, kubera umwe wese akora ibimuje mu mutima atagize agatima nama dahanuje agatima nama kiwe. Rero akamona suye kugushimira n'abandi bose twateramanye kuri iyi sujet iri très pertinent, igomba gukangura abarundi agatima gakubite, wumve kufise ubuntu muri wewe, wiyumvira ujya mu Burundi ariko araturatuzwa i Burundi, wiyumvira ababana murabizi ko mwaba muronka ama message babasaba turakwinginze mfasha nsimbire muri Kenya ndabe yuko nobaho, mfasha nabe ko nosimbira muri Uganda ibintu vyase ama message bizina mu Burundi ariko arayaronka muri iki gihe murabizi. Guys, ushobora gufasha umuntu n'umunsi kuhava muga n'uwundi azoza gufasha. Rero vyiza dufashe une fois pour toutes, natwe tuze twandikwe mu mateka, tuze twandikishwe ikaramu ry'icuma bavuga ati harabaye intwari, harabaye generation y'abarundi bikuye mu gasuzuguro, bikura mu karenganyo, baravuga bati no abarundi ntwari dukwiye kubaho mu buja, tugomba kwikura mu buja tugatabara abarundi bacu bakiga neza, abana bacu bakiga neza. Hamwe ishuri rya leta ry'i Burundi riba rifise ubumenyi n'ubushobozi bwo kuramura umuntu akazoba ikintu gikomeye kw'isi.
ubuvuzi butera imbere. Natwe izo nguvu nucléaire natwe turazikeneye mu Burundi. Natwe turakeneye incabwenge z'u Burundi zivuge ziti no turagiye ku investisa mu Burundi ubumenyi twaronse. Traoré uyu mu president wo muri Burkina Faso gende murabe ibintu ariko ararealiza mu myaka 3 igihugu cari carapfuye dans 3 à 4 amaze ku butegetsi igihugu cahindutse amabarabara ca hejuru no hasi. Barundi birashoboka natwe mu myaka 2-3 Burundi suri gahinduka direct complètement igihugu cyacu. Rero Barundi bene wacu ndetse n'inshuti z'u Burundi ziri ngaha ababanyi twebwe nta kindi duharanira atari uko igihugu cyacu cyo twagwa n'abantu bafise ubuntu, igihugu kikagendera ku mategeko, tukarandurana n'imizi. Iyo tuvuze ngo n'imizi no kuvuga kurandura n'imizi ikintu cyose ciswe amacakubiri, amacakubiri ihonyabwoko yose abaho mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ndetse tugatanga n'umusanzu mu karere. Rero kuvuga menshi siko kuyamara. Murakoze gusura kuntiza aka kanya kugira ngo ngire ico mbwiye abarundi twateramanye ngaha. Ubwo tuzosubira samedi Imana ibishatse tugira igihugu. Urakoze Bobo, tucitangire. Urakoze kuri iyo nama yawe ufundikiriye ko muri kino kiganiro. Ntwari Mathias. Ntwari Mathias, tugira igihugu. Tucitangire. Murakoze. Nanje nagira meze mvuga nti abarundi ni babanze babone yuko abantu dufise atanyishu y'ibibazo dufise bafise. Bareke kubabesha kuko baraza bakatubwira ngo iyo tubabajije ibibazo ngo nimuza n'amafaranga. Iyo tubabajije ibintu bikenewe vyangombwa ngo yango nta kibazo, ngo rega ngo dufise igitoro, ngo rega ngo dufise vyose. Nta bamaze imyaka 20 batwara nta gihe na kimwe batubwira. Iyo bariko baravuga bazo mu disikuru yabo baratubwira yuko ari bagwa gasore, ari ba Micombero babitumye, ari Demiri batigeze bagira amahoro. Ntashobora kukubwira bati murabona turuka kubaka rino barabara, iri shuri twararyubatse, ibi bitaro bimeze gute, kwa twe nta kintu na kimwe batubwira badushikanyeko uretse ko baguma barira nkuko natwe turira. Rero wa Murundi we nibaza ko ata mundi n'umwe akibona yuko aba bantu atacizere tukubizera k'ikintu na kimwe. Bagiye mu matora, aya matora nobabwira nti mbega ayo matora mugiyemo nayiki, kuko ntanakenewe kuko n'ubundi yari yavuze ngo rega ngo amafaranga dutangwa y'amatora ngo yo muba muzi ngo nguje ngo mane kumenya ngo ni menshi ngo twari kuyakoresha ibarabara. Hari wavuze ati none amafaranga mwaronse amamiliyari dangahe mwakoze mwibarabara, ubwo busa n'uko muzosha mukora mwibarabara. Rero ivyo binyoma by'abo bantu bivanze no kutagira n'ubwo buntu, no kutanabababara. Ege ntibanabababaye, ni kutagira na bwa buntu, kuko bagira ko barira ivyaye, bagiye guca babatakwa amakosa ngo nibege ngo mutazanye amahera, ngo nimwebwe ngo mudashaka igihugu gitera imbere, ngo niumva nta kintu na kimwe bo baravuga bati twe twabakoreye bino namwe ntimwadukorera iki. Oya, nta naco bavuga, canke bavuge bati ni ibi twagejeje aha. Ntavyo bavuga, ahubwo baridoga nkuko natwe twidoga. Ahubwo none bagashaka kwerekana ko twebwe turi n'abanyamakosa. Mwumvise aya matora kwera bazi yuko bayatunganije nabi, batabuye kuvuga yuko ngo hari abantu ngira bayadumbaranye. Indagira yadurumbanye si muyateguye, mu kuyategura hari umwari muri kumwe. Ngene muriko murayihutira, ninde yaho tumubwira muyihutire kumengo hari nk'ibintu mengo nindagira yadurumbanye, ngira muyadurumbanye hanga muce muza kubitwagiriza. Nabone rero ko abo bantu ubumuntu ubwo ni zero, tureke n'ubumuntu
noneho nukunabiyumvira sinzi nta kintu na kimwe kiri barabaronderera no kuri bano bagabo. Rero kuguma abarundi babishinga babizera canke umurundi akivuga ngo jewe ngo ndacaronka ibiharage jewe urabura kiriyabure. Byari nabonye muri taxi aho abazungu bariko baraja muri imwe basigaye bita ngo ni VIP, bariko barapangana. Ubu ingaruka ziragera ku muntu ari we wese, nibaza ko ata muntu n'umwe ubu aho bigeze izi ngaruka ziri mu Burundi zitagerako. None wavuze amasoko ari karasha asha ku munsi ukamenga kandi iyo soko irasha. Byari baravuze yuko ngo mu kinama isoko yahiye yari yasire ibiki. Sinibaza ko bajya abantu baronse iyo assurance, sindavyibaza kuko bijya n'ububeshi bundi. Assurance ifise ingene ikorera ku muntu ari we wese, ifise ingene igira amakontra. Iyi soko yindi irahiye, ubu abandi bagiye mu kandi kangera tete ibiki. Umva Murundi wizeye iki? Hama rindi ngeso babigisha kutababara abandi, kutitaha abandi. Ubwo umuntu nyene barawubakuramo ya ndero nziza y'ikirundi barabibakuramo. Kwibakuramo niki? Nukubaha inguvu bamwe bamwe zirengeye abandi, ugasanga umuntu baramukuye hariya hasi iyo yarari baciye bamugira igitangaza agasumba abandi gutyo bagaca yibaza. Urumva bikakubesha kubera gusa yuko wewe bagukuye ntumbazi yo babakura bakabazana bakaca babagira ibitangaza, ugaca ugenda ugaca uhonyora neka n'akanyegeri ukagahonyora utanakaravye kandi n'akanyegeri, ugaca nyene wigira nyene igitangaza. Baraje mufoko mubenge bavuga bati kubakubita agashinge mugapomoroka. Nukuri muzopomoroka mu mwanya kujya nyene babapomvye niko bazobana bapomorora umwanya umwe. Rero abarundi no basaba yuko nibabone ko atacizere sendedi bafitiye, nibabone batacizere, nibabone ko sendedi ata kintu na kimwe izobafasha kandi baza kuba bizi. Rero dukora iki? Nitugarukana uwo mutima w'ubuntu, nitugarukane tuve muri iyo ngeso yukugira ingeso yukubona ko umengo turi basinda bibazo. Iyo ngeso kwibaza. Ryari narabonye umugabo ariko arerekana ngo ngaha ikana ariko ari ni nepo, abantu benshi bashaka kuba bamuzi, afise agence y'amazu n'ibintu by'ama tracteur ukuntu ariko arerekana agira yubake. Bajya bose bubaka berekana mumenye kije muri ko murubaka, ariko arerekana ukuntu byose bazoshira ama plaque solaire bizobayo ntuzeyi bazoshiraho mire ni kuri Tanganyika, bazoshiraho mire iri puissant izadosubira kugezwa kwa amazi atakintu na kimwe, byose zoba bitunganye, mabarabara barayicira amamuntu zena yabo ibiki. Mugabo uri kurubaka hajya pembeni yawe hose n'ishamba, noneho abanyagihugu baza ko bazokuryohererwa, bazokwiba, ntibazoryoherwa. Ntuzokubaka ayo mazu wenyene, abanyagihugu mu mucungararo yose yindi yose bagowe, bazoza bakwibe. Ibyo bintu byo kwikunda mushaka kwerekana ibintu kumwe ko murakora ibintu mukibagira bajya abantu bato bato, barya abarundi banyaburundi banyakuri bajya nyene bajya bigisha babigisha, bariya bavuga bavura, bariya abacamanza babacira imanza, mukibagira kubereka kubaha agaciro kabo no kugira mu basubize kuri bya bintu by'akazi, kugira basubire gukora akazi bajejwe. Basubire bajya abasirikare babacunga, bajya bazoza bakurase mu byantu zizanye bazikubita mu bombe zishe z'yanzu zose. Urumva mudafise abantu bari edike nyene bazi ibyo bajejwe naho zaramwubaka ibiki. Rero nimuze turera, kuko nitwagira abigisha bazima, tukagira abacamanza bazima, tukagira abasoda bazima, tukagira abaganga bazima, tukagira abarimyi bazima, tukagira abadandaza bazima bataja kudandaza kugira ngo bagende kwiba bashorera amusiteri muri Kongo kugira bunguke umurengera, banyegeze igitoro kugira bunguke umurengera. Tukagira abantu nyene bazima bakorera mu kuri n'ubuntu. Nukuri umurundi wese azogira amahoro. Mugabo mu gihe wibaza yuko uzokubaka ibetaje ufise umusoda hariya afise inkoho ayirirwa muri Kongo, amahera yakoreye batayamuhemba ku masase me, nuko atazotaha umunsi umwe akabarasira iwanyu mu muryanzo yanyu.
ndabibabwiza ivyo niko bizogeza umisi Burundi abateroriste bazoza kurokita mu Barundi ubu bariko carokita abaganga bacarokita abantuzeye bacarokita abamaso barokita abantu nyene babaye bajya abakozi basanzwe mu gikoni abahe umisi bazo kurokita abateroriste umisi nza Abarundi bariyita baraza rero kwiyita kandi ava yo kwiyita bazohera kuri mwebwe rero nimuze tugarure inka ikiri mu ruhongore itaragera kure imere itaragera mu gahinga muze dushikira abatabazi dushikire Rede Tabara nkuko twanye turabivuga ryari nukuri ibi bintu ni ibintu Rede Tabara yabonye kare iragenda iriyubaka kugira izoze kubikosora rero irakeneye amaboko y'Abarundi nimuze mwa Barundi mwe ndukeneye kuvyara abateroriste ndukeneye kuvyara abana biyahura ndukeneye kurera abana bacu kugira bazoje kwiyahura sindavyibaza ndukeneye kurerera abana bo mwibarabara ndukeneye kuvyarira abana batatahi wabo ndukeneye kuvyarira abana batagira iyo baja dukeneye kuvyarira abana bazoza kuba ku Burundi ku buryo nkuko nabivuze uburundi buzoba nkeka n'amahungiro y'ibindi bihugu kuko murabona aho isi igeze ntituzi itera igana rero tutiyubatse tuzokwisanga twarayonze tutazi niyo twayongeye nimuze rero abatavyemera nka Rede Tabara nk'abatabazi n'intare z'intaheba tuje hamwe ivyo bintu tubiharanire kandi tubikorere igihugu tugisubize iteka tugire igihugu murakoze mwakoze cyane nawe Mathias kandi igihugu tucitangire kandi ibyo turiko turakora wavuze ati ntitunizera yuko tuzobishikako ariko abo oya ico cizere washaka turagifise icizere turagifise kuko twabonye muri kazoza keza karubakiye no kwizera kwizigira ivyizigiro canke kwizera iyo umuntu atakaje icizere abamaze gutirimuka ku murongo wo guharanira akazoza keza akejo canke iyo umuntu utamubatsemo icizere iyo umuntu atifisemo icizere nk'uko ubutegetsi buhari uyu munsi buri ubutegetsi butifitiye icizere butizewe kandi n'Abarundi ubwo butegetsi ntibushobora kutwizeza ngo butwemerere kazoza keza akejo ngo vyumvikane ariko iyo dufise icizere vyose birashoboka iyo dufise icizere vyose birashoboka twebwe rero turizeye kubona n'ivyo turiko turaharanira kuko igihe giheze uyu munsi turiko turavuga ko turi ku mugoroba wo gutabarwa kw'igihugu cacu c'u Burundi urugamba rwo gutabara igihugu cacu c'u Burundi uku nyene twahagurutse biranashoboka yuko twese tuzobona ivyamwa vy'ivyo twifurije ku gihugu cacu vy'ivyo twaharaniye mu gihugu cacu tukavyamurako hama tugasaza tukagenda n'abana bacu bakavyonkako bakabirya kandi birashoboka duhaguruke tureke kugwiza umubabaro ku Barundi kandi vyoshoboka yuko hariho ico duhaguruka tugakora tuzane uburyo bwacu tuzane umwanya wacu tuzane ivyiyumviro vyacu tumaze kumva politike y'abatabazi hama duhe amaboko yacu abatabazi bafashe ku ruhembe bari imbere kugira ngo dutabare igihugu cacu kandi twese tube mu gihugu cacu ndondeza karibu nawe kugira ugira akajambo ka nyuma ufata akanya ugakoreshe kugira ngo duhave dusezera nabo twateramanye muri kino kiganiro tugira igihugu ego tucitangire ndabashimiye mwese twabanye muri kino kiganiro nticoshobora guhera ntatahije cane intare z'intaheba around the world nukuri ndabashimiye mwe mwahagurutse hakiri kare mukamenya ingene mwitegura mukamenya ingene mwiyubaka mukaba muhagaze uno musi kandi muhagaze neza intare z'intaheba muri kw'isi yose mu bihugu vyose muri organize
murakurikirana ibiriko biraba, muriyubaka, murafise ubutumwa abenshi muriko murakorera ko. Ndabipfurije yuko ivyo muriko murakora mubikore bikunde n'ukuri kugira ngo tunyarutse urugamba turiko. Ndatahije cane gose cane bivuye ku mutima intare z'intaheba muri ku urugamba mwe muri mw'ishamba, na mwebwe muriyubatse neza cane gose, mufise morale nyinshi. Igihe cose umuntu aronse akaryo ko kubaramutsa muravuga muti ibintu bimeze neza, nukuri bigatanga morale cane gose. Hari abantu bibaza yuko ari ibintu vyoroshe cane gose, bakibaza ati natwe tugira twubaka ibindi, ati barya gorede tabara twe ntitubemera, tugira twubaka ibindi. Bantu b'Imana, barundikazi, urugamba rwo kubohora igihugu ni urugamba rukomeye cane gose, ni urugamba rutwara inguvu, ni urugamba nta na kimwe ushobora gukora uri kurondera inyungu zawe ngo gikunde, uri kugomba kwishira imbere ngo bikunde, kuko ni urugamba rugusaba kwitanga, ukitanga wese, ugatanga ubuzima bwawe, ugatanga umwanya wawe wose, ugatanga uburyo bushoboka bwose, ugakoresha impano zawe, ukabitukirwa, ukavyankirwa, ariko ukagumana uzi neza yuko uri kurabikora. Si urugamba rworoshe. Nta na hamwe igihugu cigeze kibohoka vyoroshe, nta na hamwe igihugu cigeze kibohoka abantu batariko baratukwa, batariko barambikwa ibara. Ni ibintu bisanzwe, mubimenyere. Intare z'intahebaho muri mwese, nukuri mukomere, mutahure ko muriko mugwanira ukuri, muriko mugwanira igihugu, mukavuga ati imbere ya vyose ni igihugu. Turiko tugwana nk'abarundi, nukuri nico conyene n'intsinzi idashobora gusuzugurwa. Turi abantu twarengeye ibintu bidutandukana vy'amoko, turi abantu twarengeye ibikomere tugendana muri twebwe, tukavuga duti turagiye hamwe kugira ngo dushobore gutabara igihugu cacu, kugira ngo dushobore kukigarukanamwo umutekano, dushobore uwo mutekano umaze kuhava, dushobore rero kubaka ikintu gishobora gutanga ubutungane, ariko abantu batunganiwe. Nta butungane bushobora kuba abantu bariko barahunga, nta butungane bushobora kuba umuntu atavuga ati jewe nkagenda nkavuga ivyabaye ntibarara banyishe canke sinza kubizira. Twebwe rero turagwana, turazi ico turiko turagwanira, turakomeye tukiyubaka. Ndatahije cane gose intare z'intaheba, na mwebwe mwamaze gushirwa mw'ibuye bakabashira mu busho, muri benshi mufunzwe, ariko na mwebwe nyene umuntu arabavugisha akumva mufise morale nyinshi cane gose. Ivyo rero sinoreka kubibarira abariko barakurikira kino kiganiro, kugira ngo nabo nyene batahure yuko urugamba turi kumwe, kandi umwe wese ariko akora ivyo ashobora, kandi nuko n'ubigizemo ikibazo, n'ubigizemo ingorane, amenya neza yuko, atahura neza yuko ariko azira ikintu ciza, kuko kuzira ukuri ni vyiza cane gose. Twe rero turavuga duti turemera, turabizi neza ko ari ibintu dushobora gusigiramwo ubuzima, dushobora kubipfiramwo, dushobora kubiburiramwo abagenzi, yego abagenzi, inshuti, ugasanga abo twahora turi abagenzi ubu baratwanka, baratwambika ibara abo twahora turi inshuti. Kubera iki? Kubera amajambo bashigwamwo. Ivyo rero turavyakira, ntivyahagaritse intare z'intaheba, kandi ntibigishobotse kuzihagarika. Urugamba ahantu rugeze, ni urugamba rutagisubira inyuma, ni urugamba rwiyubatse, ni urugamba rukomeye. Turanakomeza mbere tunibutsa imiryango y'intare z'intaheba zaryamye, kuko intare z'intaheba, intwari z'igihugu ntizipfa, ahubwo ziraruhuka, kandi amazina yabo azokwibukwa. Tuzokwama tubibuka igihe cose, kubera ko bapfiriye ukuri, kandi bapfiriye ico bari bahagurukiye, kubera ko nico cabaryamitse, ariko izina ryabo ntirizopfa ripfuye. Tuzokwama tubibuka. Reka ntashe mwebwe mwese
twatanguye kuva ibiganiro Bob yabigarutse ko ubu tugira twinjira mu kwezi kwa gatandatu tuzoba turiko turakwiza itariki zitandatu tuzoba dukije umwaka wose abenshi twaratanguranye ibiganiro abandi mwaradusanze mu nzira ibi biganiro twagiye dukora byarahagurukije abantu batari bake birabatahuza aho urugamba rugeze uko rumeze ibyo intare z'intahe bazagiye zicamwo by'ukuri reka nshimire wewe waciye uhaguruka ukabitahura wewe waciye uvuga uti ibyo mbega ibyo bariko baravuga nibyo canke sivyo ukagenda nawe ukagira amatohoza hanyuma ugatahura runo rugamba n'urugamba ruhamagara abarundi twese abari mu Burundi n'abatari mu Burundi ni urugamba rukeneye zina murundi wese mbere n'uwutari umurundi ariko yipfuriza ineza abarundi muri rusange turi generation ishobora guhindura amateka twigirire icizere dutahure yuko ibimaze gukorwa si bike kandi ibimaze gukorwa vyarubatse fondation nziza idashobora gusiduka ahubwo tuguma twuzuza ko twubakira ko turiko twubakira ku kuri turiko twubakira ku buntu turiko twubakira kurondera ubwiza bw'uburundi bwacu kurondera kazoza k'igihugu cacu kugwanya ibi byose vyagiye bitwicira isura y'igihugu cacu ku buryo twisanze umurundi asigaye ahungira muri Iraq umurundi akagenda agatotezwa yisanze muri Iraq igihugu twakuze twumva carimwo n'ingwano ubu abarundi ukabasanga ahantu hose gushika naho uza kubasanga no mu Burusiya bisanze bariko batwagwa nk'abagwanyi bagwanira Uburusiya batari banabizi bari bazi ko bagiye kwiga ivyo biteye isoni kubona dusigaye dufise abarundi bagugwa akavuga ati je ndafise umuntu yanguze kugira ngo mbe umushakara muri Saudi Arabia aho ni Uburundi bugeze bene wacu nukuri turafise twe turi generation ishobora kubihindura natwe turashobora kuba abarundi turi fier abarundi tuvuga ati turaza aho twavuye ariko turabona aho turiko aho tugeze naho turiko turaja heza cane gose twararengeye ivyo abantu baje badutera imitego bakagomba ko tuzokwama tugwana ivyo twarabirengeye ubu Murundi arafise iteka n'umurundi yogira ikibazo kw'isi yose arafise aho ashobora guhamagara kandi ikibazo ciwe kigatora inyishu twigirire icizere abarundi tuzi ubwenge hari ibibazo vyinshi tuzi gukenyura hari ibibazo vyinshi gose dufise incabwenge z'abarundi babize bariko babikenyurira ibindi bihugu twigirire icizere yuko nitwagira igihugu gituje nitwagira igihugu gishira imbere zina muntu wese ubu Murundi ubu utari umurundi ukavuga uti ndi muri ico gihugu ndatuje twigirire icizere dutahure yuko turashobora guhindura amateka y'igihugu mu gihe gito cane gose vyose biri harya vyose biri mu minwe yacu turabishobora twigirire icizere dutahure kandi yuko nta kamaro ko tubiraga abana bacu ngo abaribo bazoja kubihindura kandi natwebwe tukiriho turiko turumva ibi biganiro ico bikoze ntawe uzovuga ngo ntiyamenye amakuru ntawe uzobivuga ivyo oye ntihagire umuntu n'umwe yibesha ngo je ngo ndagumye mbeshwa ivyagenda abagenda badendeza urugamba twarabisiguye mbese n'ivyo twoba tutasiguye warumvise abari mu rugamba wari gushobora kubandikira ukababaza ni ukuvuga yuko nimba muri uno mwaka wose wagiye ivyumva twarakwatse ukuzokwitwaza ngo ntavyo wamenye warumvise Akamuna warumvise Ndondeza warumvise Bob warumvise Ntwari warumvise Moa warumvise Noemi warumvise intare z'intahe batandukanye bari mu bice bitandukanye hariho umwe ijwi ryiwe washobora kuvuga ati uyu je ndashobora kwinjira muri DM yiwe hanyuma nkamubaza ati mbega je nanje nokora iki twese dufise aho twinjiriye
mubitahure neza. Iyo turiko turashigikira Rede Tabara, Rede Tabara yaje kwitwa Rede Tabara muri mwaka w'ibihumbi 2015, inyuma ya ca gihe tugiye mw'ibarabara bakaturasa bakatwangaza tugahunga turi ibihumbi birenga amajana abiri. Ariko Rede Tabara imbere yari yitwa Fronabu Tabara, ni ukuvuga ko yavutse mu mwaka w'ibihumbi 2011. Ni ukuvuga ko iramaze igihe kitari gitoyi. Twese ntitwinjiriye rimwe, hariho abinjiye ico gihe ikiri Fronabu Tabara, hariho abayinjiyemwo mu mwaka w'ibihumbi 2015, hariho abayitahuye mu mwaka w'ibihumbi 2024 na gatanu, hariho n'abariko barayatahura uno munsi. Igihambaye si ryari we wayitahuye, igihambaye nuko we wamaze kumva ivyo tuvuga, ukavuga ati ivyo natwe nivyo dushaka. Wewe nimba utari waratahuye kuva kera ugatahura uno munsi, karibu cane gose. Mbese abatabazi bashobora kubikwereka bakavuga bati karibu cane, turakurindiriye, zana inguvu zawe, ntukurikire. Ejo nariko ndabivuga turi kuri live kuri TikTok, ndavuga ati ntukurikire ngo uje inyuma ya Ndondeza. Nta muntu n'umwe nkeneye aje inyuma ya Ndondeza, ni nk'uko nta muntu n'umwe ndazi na Bob akeneye ngo muje inyuma yiwe. Ntitugiriye mu matora, ntituriko turondera ngo abanywanyi ngo bazogende ko kudutora. Eka turaza tukagira bino biganiro kugira ngo tukubarire ati uri umuvukanyi, uri umuvandimwe, uri umurundi, ingo dufatane mu minwe tujane ku rugamba, ingo nawe wambare botine tujane ku rugamba, ingo tubikorane, ingo tubohorane igihugu turi kumwe. Ntukankurikire inyuma yanje nzi ko hariyo bajya abantu bagenda barabesha basakuza bari inyuma nyene, bajye nibaguma inyuma, ntukaje muri kirya kibanza. Ahubwo ingo dufatane mu minwe, ari ibibazo ufise ubibaze, nimba inyishu ndayifise ndayiguhe, nimba ari akamuna yifise ndamubaze, hanyuma ngaruke ndayiguhe. Nimba inyishu iva ahandi tuyikuronderere, ariko nawe kugira ngo utahure, kugira ngo uze dufatane mu minwe. Ni urugamba rw'abarundi. Abarundi tutariko tukurabamwo ubwoko, ntituriko tukurabamwo umugambwe, ntituriko tukurabamwo intara, nguva mu ntara kanaka, ntituriko tukurabamwo umuryango, ntituriko tunakurabamwo ngo nimpaka nguze ngo ufise ngo amashuri menshi canke ngo uzure umunyagihugu muto. Eka upfa kuba umurundi canke pfa kuba inshuti y'Uburundi, uvuga uti ico iciza muriko murarondera ku Burundi nanje ndagishaka ko mugishikako. Ingo dufatane mu minwe tugende ku rugamba, hanyuma duharanire ukubohora igihugu cacu, ukukibohora kugira ngo tuhashire etat de droit, intwari ibereye. Etat de droit niyo oye ituma je ndi ngaha muri Canada ata muntu n'umwe ashobora kuza kumpohotera. Etat de droit niyo ituma nzi yuko mpamagara 911 hagize umuntu n'umwe aza kumpohotera. Ushaka unyanke unyite ngo ndumututsikazi, unyanke ngo unyite ngo ndumwirabure, unyanke ngo unyite ngo ndi mushasha muri Canada, unyanke ufe kunkorako gusa, ufe no kumpohotera, ndafise aho mpamagara kandi baraza kunyitaba. Kuko ndi umuntu. Iyo niyo etat de droit. Bakavuga bati turagukingira, uri ngaha, turazi ingene amashuri y'abana baba bagenda. Je gushika ubu aho mba nta na rimwe kugira ngo umwana wanje yandikwe ku ishuri ndinda kumenyana na directeur. Directeur arashobora kumara n'imyaka, umwana wanje akiga ku ishuri imyaka 5 ntazoriwe directeur. Kubera iki? Kubera ko ndaza kuvugana na mwigisha, ndaza kuraba kuri internet ukwiyandikisha uko bigenda, hanyuma ndaza kubikora ibikenewe, hanyuma umwana wanje araja kw'ishuri kandi akaja kw'ishuri ntekanye, nzi neza yuko ishuri agiye ko baramwitayeho, nzi neza yuko ivyo ariko yiga ibintu biri a jour. Barundikazi, umwana wanje w'imyaka 7 araja kw'ishuri. Ejo yariko araza kumbarira ngo ariko akora ama statistique, ariko akora ama diagramme, ariko arambarira ibintu ariko arakora. N'umwana ari mu wa kabiri w'imyaka 7.
ariko arambarira ingene agira amacourbe akagira analyse des données akamenya ingene abishirako ngo axe ngo horizontal ngo vertical ibintu mana yanje we naramuravye ndavuga ati ariko vy'ukuri ndakunda umwana wanje ariko abana b'u Burundi natwe badashitse kuri urwo rwego vy'ukuri iyi si tuzoyibamwo gute tuzoba bande kuko dukeneye isi abantu bafise ubwenge dukeneye isi abantu bariko bariga bagashobora kujoininga isi yose bakaba bafise ubwenge bagashobora gukenyura ibibazo vyo ngaho oye tudatabaye tuzoba igihugu gitorwamwo abacakara tudatabaye tuzoba igihugu giprovidinga abaganga isi yose kiretse Uburundi tuzoba igihugu giprovidinga abigisha bagenda tuzoba igihugu giprovidinga bagenda kwitaho abatama mu bindi bihugu ariko tube igihugu kitari nyabagendwa ariko uravye ku ruhande y'igihugu c'iwacu tuzohasanga mu gihugu c'u Rwanda hoho bariko babaga muri cerveau tuzohasanga mu gihugu c'u Rwanda hoho bariko barakoresha imbuga nkoranyamahanga buhanga bageze kure tuzosanga ari igihugu abantu basigaye bava muri Etats-Unis bagiye kwivuriza mu Rwanda kubera ariho hari ubuvuzi bagiye ni ukuvuga ko bijya biri hariya natwe iwacu ubundi vyahashoboka ariko ahantu biriko birapfira ni hahandi nyene tubuze ikintu citwa état de droit runo rugamba ntiturukomplike kuvuga ko turiko turagwanira intwari ibereye itutunganiriza twese tubonamwo nk'abarundi je ndazi yuko nta kindi na kimwe kizoza mu nyuma gishobora kuduhuza kitwumvikanisha ko dushobora kubohora igihugu gitahuritse umwana muto ashobora gutahura umukuru ashobora gutahura uwize ashobora gutahura n'ubutize ashobora gutahura n'uri mu mahanga yose abantu mugomba guhuvya urugamba s'il vous plaît ivyo Rede Tabara uko imaze kwiyubaka vyaragoranye cane ndabinginze sindababariye ngo nimuhagarike ndababariye ati basi nimwige ivyo yaciyemo muvyige kugira ngo basi munatahure yuko iyo bavuze ngo ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort mutahure yuko ewana yaciye mu bintu vyinshi cane gose ibigeragezo bitagira uko bingana biva mu Barundi abarundi twari gusangira urugamba biva mu bo duhangana biva mu babanyi mu bandi bantu mu hantu henshi cane gose ariko ivyo bintu vyose nivyayisambuye mwe rero mukigomba muvuga ati twere turakomeza vraiment n'uru rugendo twebwe tuzobanza gusenya Rede Tabara kugira ngo tubohore Uburundi ndabingenze mureke guta umwanya ntibigikunda le train est en marche urugamba rugeze ahantu rukomeye cane gose abe mu gisirikare abasirikare bacu barahanganye n'abantu bahembwa n'igihugu ntibazotembwa n'amajambo y'abantu bibereye hanze bagenda kubeshera aba mu bihugu bitandukanye hari abatahura runo rugamba vyariyubatse bigeze kure ntibizotembwa n'utuntu tw'utujambo abe mu Burundi abantu barayizi bariko barayimenya mbese ndababariye ati ikiganiro giherukana Akamuna ariko aravuga ati tugeze ku mugoroba w'ubutabazi muzobona Rede Tabara yinjira mu Burundi abantu nyabuna basasa ibitenge hasi bavuga bati kaze kubera iki kubera yuko abarundi bakeneye yuko igihugu kibohoka ni benshi abarundi baragowe bari mu Burundi bararindiriye yuko umunsi urizina umunsi ashobora kuba ari uno mwaka canke ku mwaka uza ariko uwo munsi uzoshika umunsi w'abatabazi uwo munsi uzoza uwo munsi uzibukwa mu mateka hazoba imbere hazoba n'inyuma y'ukubohoka mu mateka abuzukuru bacu bazovuga bati ca gihe ingene vyari bimeze hanyuma abatabazi baraza ndakwingenze wa Murundi we
uze dufatane mu minwe tujane ku rugamba, uwo munsi uzokwibukwe uvuga uti nanje ndafise amateka, ndafise ico nariko ndakora, uzoba ufise ico uvuga nawe, bizoguha uzobohoka wowe nyene. Ndakubariye nti hariho agahinda gakabije kuba ubona ibintu biriko biraba mu Burundi uno munsi, ariko utazi ingene ushobora guhangana navyo, utari kumwe n'umuntu n'umwe ariko araguha solution, ukaba uri kumwe n'abantu bakwigisha kurwanya Red Tabara ariko batariko baraguha solution n'imwe, n'ukuri bariko baragutera agahinda. Twe turaje kukubarira ati nyabuna tabarwa n'ingoga wewe, itabare wewe nyene, itabare uje hamwe n'abantu bari muri solution. Red Tabara iyo turiko turavuga ibitagenda mu Burundi ntitukiri na gatoyi mu rwego rwo kuvuga ati turiko ngo biriko biratubabaza, ngo biriko biratudeprimisha, ngo ntitukiri ahari ukwihebura, ubuhagiye ukwizera, ahari ukwiranda, ubuhagiye ibikorwa, tuvuga duti turazi ibyo turiko turakora kandi turabishiramwo inguvu, kandi turabibona ibibazo duhura navyo turabikenyura uko tugenda, ariko ivyo ari byo byose Uburundi burabohoka pe, Uburundi burabohoka. Hanyuma abatabazi bambikwe ibidari, hanyuma bariko baradindiza igihugu nabo bashigoko amapingu, kandi tuvyigishanye tubitahure ko uwo munsi uri mu nzira, kandi tuvyigishanye tubitahure yuko nta gwanko na rumwe turiko turabishiramwo. Iyo mvuze ati amapingu, bazambikwa amapingu, ariko bazambikwa n'amapingu mu buntu, bazambikwa n'amapingu mu buntu. Ni ukuvuga ko n'abakosa tuze tubahane mu buntu. Muntu uriko urahemukira Uburundi uno munsi, igihe cawe co kwambika amapingu kirageze. Ushaka uze ubigwanye, tuzohangana kandi tuzogutsinda, ariko vyiza uze uvuga uti narakosheje, hanyuma wemere uhanwe, wemere ntuhangane na gatoyi umuntu azokwita mu minsi iza imbere y'abatabazi, akaza ngo niwe ariko arabagwanya, akahaburira ubuzima, amenye neza ko ahanje nka Pamela kaze kare. I feel pity for you, kuko uzoba uriko upfira ubusa, uzoba uriko upfira ubusa pe. Abatabazi baraje, intare z'intayeba zirashitse, wewe baha inzira, wewe baha amazi, wewe bashigikire, wewe bereke aho baca, bashigikire. Nashwa nimwe ufise, nimba wikunda wewe nyene, nimba wikunda, kuko urugamba ntirugisubiriye inyuma, urugamba ruzokomera, uko wavyitega uzotangara. Hanyuma wewe umaramare uze witwe uwariko ararubuza, niwabona ivyo bashitseko, nivyagaragara abantu bose bakabubona mu bikorwa, kuko ivyo tuvuga nivyo dushaka gukora. Kandi kugira ngo ndangize ndabibutsa ikintu, ko tuguma tuvyibuka, twame turiko turabiganirira. Aha turiko turavuga ngo turiko twigisha ngo Red Tabara ngo itsinde amatora, nta matora turimwo, nta n'amatora twemera ingene ariko arategurwa uno munsi mu Burundi. Twe turiko dushaka intwari ibereye, iyo niyo garanti tuguhaye, tukubarira duti numwe muri twebwe azoshika ejo twabohoye akagomba gusubiza Uburundi mu bucakara burimwo, tuzomubarira duti twebwe ico dushaka ni etat de droit, ico dushaka suko Red Tabara itwara igihugu c'Uburundi, ico dushaka nuko igihugu c'Uburundi kiba igihugu kirimwo etat de droit. Nukuvuga ko twebwe turavyigishanya, turabitahuranya, ntidutinya kubivuga ku munsi kugira ngo tubimenye yuko ivyo turiko turagwanira numwe muri twebwe ntiyagomba kuvyonona, ari twe twese tuzomuhagurukira tukamubarira ati uri Umurundi nk'uko turi Abarundi, ubuntu turwanira nuko nawewe ugendera ubuntu, ndiho kuko uriho, nimba ari uri kuri iki gihugu turagushira ku ruhande. Nuko rero
ndibaza yuko kuvuga menshi siko kwiyamara. Ndabashimiye mwese mwafashe akanya kumva ikiganiro. Hari umuntu mbona aje yacerewe akamuna niwe, reka ndakurekere turabe ko tumwakira, ariko ko yamaze gusaba ijambo ikiganiro kitarahera nari nifuza ko tworimuha bishobotse ko aduga, kuko ni n'ubuhinga bwa X ndabona busigaye bugorana. Hari umuntu yitwa gute, J'aime l'Afrique, sinzi ko yari J'aime l'Afrique, nari ndamudugije ariko sinzi aho aciye akatira mu nzira. Akamona sinzi ko mumubona mwebwe, muriko muranyumva?